Nimuhorane n'umukama yongera ahorane nawe. Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'amata y'umweranda. Ninahazwa mukama. Muri irya minsi Yesu yabariye abigishwa biwe n'ishengero ry'abantu ati, mwamvise iryavuzwe ngo ntuzosambane. Jewe ndababwiye nti uzoramuka aravye umugore wundi amwipfuza mu mutima wiwe yamaze gusambana nawe. None rero ijisho ryawe ry'iburyo rigutimukije rirandure uritekure. Wopfuma ikimuga hako umubiri wawe wose uko wakabaye wotabwa mu nyenga. Naho niwatirimutswa n'iminwe y'iburyo yice uyitekure. Wopfuma ikimuga hako wogenda wese mu nyenga. Iryavuzwe nuko uzokwirukana umugore wiwe azomuha ikete rimenyesha ko yirukanywe. Jeho ndababwiye nti uwo wese yirukana umugore wiwe kiretse niyaba yakoze ibiterasoni aba mutumye kuba umusambanyi. Kandi uwabira umugore yirukanywe nawe n'umusambanyi. Iryo ni ijambo ry'umukama. Kristo ushemezwa. Mu bisomwa bya mbere turacariko turasirikana igitabo ca mbere c'abami mu butumwa bwa Eliya umuhanuzi. Mu minsi iheze twamusize ahejeje guhiganwa n'abapfumu b'umwami Akabu na Jezabel. Mu nyuma zaho Eliya yarahavuye amaze kubona yuko igihugu cyose kigarukanye umutima ku Mana, aca arasaba yuko abo bapfumu bose babacisha ku bumba bakabica. Ico si c'Imana yari yamutumye mugabo. Nta na rimwe ntuzi wigere wica umuntu uramwishe ku izina ry'umukama. Bijya bintu byose by'abakamikaze burya n'ububeshi bw'ishetani. Uje kwica umuntu ku izina ry'umukama. Oya. Muribukana Yesu, nimba wemera Yesu Kristo. Muribukana Yesu ingene abigishwa biwe cagihe yagomba kuja i Yerusalemu avuye mu Bugalile ategereza guca muri Samariya akagomba kuja mu Buyudeha. Ingene bamwimye inzira abigishwa biwe n'amakari menshi bagomba gusaba Yesu bati, tureka abantu bakwimye inzira tubamanurire ku mucanwa iyo mihimbi itazuriwe. Yesu arababwira ati, mwaranyobeye, jewe sinaje gutikiza naje gukiza. Mbere bamwe mugasanga uyu munsi baritwaza yuko umenga bariko barafasha Imana gukura abantu badakenewe mu isi bakaza barica abantu babishe ku izina ry'Imana. Ninde yagutumye? Ni Imana yagutumye? Nta Mana yagutumye, ahubwo Imana mbere igashima ahubwo kwitanga hagutanga abandi. Kwica abandi biroroshe, ariko kwitanga kubw'abandi ugasanga nico kitugora. Eliya rero mu nyuma yishe abo bapfumu b'umwami n'umwamikazi Jezabel. Umwamikazi Jezabel yaciye amwirukako gira ati, turahigura na jewe rero. Aca arahunga, ahungira rero hatwumvise aha ari kuri uyu musozi wa Horebi. Yarakunda kuhaza kuhasengera, akaruhukira, akazirikana, akahakura ijambo ry'ubuhanuzi bwiwe n'ubutumwa, agaheza akabandanya. Murumvise yuko Imana ibaye yimukeburiyemwo, ibaye yimukeburiyemwo, iriko nawe nyene iragerageza kumutambutsa, gutaha urukundo ingene imeze. Aho ngize ni si Imana yamutumye, ukuntu mwumvise ingene Imana inimenyesheje.
Imana irazi gukebura idakibotorera ko, kuko mu gihe cyabo nuko byari bimeze. Kandi ugasanga n'uyu munsi hari abantu usanga umenga naho tugeze mu kinjana cya 21, ugasanga hariho umuntu afise ibyiyumviro n'umutima nk'ibyo mu kinjana cya 20 mbere yuko Yesu aza. Kuko abantu bijya bamusanga turi bamwe igihe tutagiye turaregwa n'Imana, tutagiye turaronka indero nyene y'umukama ituremamo icyo Imana idushakamo. Imana rero kugira ngo imwereke, bwa mbere ngo yararindiriye Imana ngo haza igihuhusi, ngo ariko Imana ntiyari muri cyo. Igihuhusi gisitagura imirambi, ikintu kiri violent. Imana ntikunda ibintu bya violence, ari mu majambo, ari mu migere, ari mu biki, oya. Ngo Imana ntiyari muri cyo. Mu nyuma ngo haza ikintu kikigimvye isi, ibintu nyene umenga nibije byuzuye ingimba nyinshi, ngo ariko umukama ntiyari muri cyo. Ngo mu nyuma haza n'umuriro utera utongora, nawe nyene umukama ntiyari muri wo. Ngo ariko ngo haza akayaga gakenya gatekanye. Uzokwama mbere umenyeshwa nuko Imana iciye ahantu iguciyemo, igihe wumva yuko ibiguciyemo bigusizemwo ikintu cy'ukurema muri wewe, cy'ukumva yuko wiyunze utekaniye mu Mana. Imana ntidurumbanya, Imana ntisevye umuzirikanye n'umutima. Irazi n'ingene ishobora no kuduhanura itarinze kuducisha ku biti n'amabuye. Mugabo kenshi rero ugasanga biratunanira kujana n'iyo ngero y'Imana, nuko kungena Imana idakunda gucisha ibintu ku biti n'amabuye, igapfuma yemera gufata umwanya wose, ikemera ikitanga, igatanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo natwe dushobore gutora inzira byo kuri iki dushakira, inzira y'ikiroranye, ikibereye, ikijanye n'iteka yaturemanye. Niho rero Eliya aca mu butumwa bushasha bwo kugenda kwimika abami mu kubasiga amavuta. Mwumvise ingene nawe nyine mu kwishura Imana yagize ati, munuzuye umwete mwinshi gukorera ku buryo n'abahanuzi batagukorera ncisha ku buhomba. Hariho abantu usanga umenga bafise ikintu cy'ugomba gukorera umukama n'ikintu cy'umwete w'igipagani, anzel païen. Umenga ni ibishavu byabo, ni ibikomere byabo, bumva umenga nibyo biriko birakorera Imana, hakumviriza Imana ibanza kuducyorora, kuduhindura, kutagomba ukwina kwemeza no kwiyemeza, ariko ukareka ijambo rikanyengetera, kurya amazi make ari yavomera umurima neza, hakusanga umenga ni nk'ibintu bihaciye nk'inkukura yitanisha ibintu. Tugerageze gusaba umukama aduhe kwama tugendera ku ngero y'Imana, kwama turondeza uko kumviriza urugero Imana ishaka gutwara kw'ibintu, kugira ngo ntidusange tuvanga iby'Imana na bya bintu by'umuntu byose, ugasanga biracangatiranye muri twebwe, ugaca usanga ibintu ntibyaje neza uko Imana yabishaka. Ugasanga niko turakunda Imana, turanakorera Imana, mugabo ugasanga ibintu biracacangatiranye. Twama dukenera ico gikorwa n'umuhanuzi Imana ikamukorera ku gikorwa cyo kumuhindura, cyo kuzira mugorora, ikaza irakebura ubwenge bwiwe mu kungene imwimenyesha, imwiyereka. Uzuritondera ukungene umukama akwimenyesha, akwiyereka, atari ko umenga Imana umenga iri febrile, itwara ibintu ukora abantu nabo usanga umenga baraho bapfa kujya n'ibintu bijyanye. Si ibyo turubise nk'ubu Yezu muri iri jambo atubwiye uyu munsi, ingene ari umuntu ari ferme, kandi ku bintu bimwe mwakagira ati aha nta gufyina, ijisho ryawe aribyo rigutimutsa rinogobora urite. Abantu bo muri iyi minsi usanga benshi atamaso bagira muri iki gihe. Ati niba ukuboko kwawe uce utekure, tugira ngo tugende kwihimbagura ibintu byose
kumbure mwasa cakomba dutimutse mugabo bwo kuvuga iki bene ibyo bintu by'ubusambanyi ubusharati agashegu nta kubiha umwanya uko ubihaye umwanya byo ntibita umwanya muze murabona atambiye kudiraga utambiye kurerembuza amaso ukamengurajanye nawe chefi ni wagiye ego wagiye wafashwe kuba fera ukamwira uti aho no ahantu urengana Kristo muradiraga na inbox wego duhire ngo inbox mugiye kuvugira ibiki ushobora wari mu inbox bose bari ko bagenda kudiraga ukabona ibintu umuntu akurungikira kandi ugasanga muri ko birungikiranira mu ijoro arabona mbona bihenda bagasanga biguye iwanje ibi ni bikurungitse urankunga ndenze none wowe wari urungikiye ibi kwabona je izina ryanje riri mu alfabe yo hejuru akisanga nama ndi hejuru ugasanga birungitse iwanje cyangwa ugasanga ibintu byose ubu rero iki kintu mbere y'ejo yatubwiye turakeneye kukizirikana ukundi gushasha muri iki gihe cyacu cya none ku bijyanye na cyane cyane n'iyi telefone. Iyi telefone iri kwica abantu benshi muri ibyo bintu. Ugasanga abantu babiraramwo babyirwamo barata amasaha n'ayandi kuzi ari byo bariko barateraniramo. Tuze turaraba tubyitondere. Yesu murumva yuko ari très ferme, ari très déterminé, agira ati ibyo takure reka kubiha umwanya ntibita umwanya byovyo bya bintu byose ushobora kugurura telefone ukazubona cyatambamye imbere yawe. Hari ugira ati reka ndabivya ari tucinda kutse kamera nukuze bihinde biringane kuko vyuguruye uretse ko bikwinjiramo kuko bigikintu uravye kirakwinjiramo, ikintu wumvise kirakwinjiramo, ikintu kabakavye kirakurabona les 5 sens zimwe zo muri biologie zijya ni nk'imiryango yinjira mu buzima bwacu, yinjira mu buzima bwacu. Nivyo ushobora kugira uti sinca ngenda kubikora mugabo urunonekara mu bwenge, urunonekara mu mutima ku buryo utangura kuraba umuntu kutariko. Je ndavyita ibiheko moderne, namaze kubona abagize igiheko mu Kirundi cyo gutangura gukwega ivyabo. Bijya bintu navyo igihe tubibayemo tukabiha amaso yacu dora turabisharetse mu Kristiya. Shitani birosa kajyo. Ibirosa kajyo. Murabinge uyu munsi ibintu byose twagira tuti ibintu twubaha mbere birimo amabanga menshi ubuzima bw'abantu. Uyu munsi ukamenga abantu bagomba kwigisha ngo abantu bakuri mu matabu, mugabo ugasanga bariko bafata iyindi extreme, bariko bafata urundi rugero ndenza rugero rwaho ushobora gusanga abantu batacubahana muri ivyo bibazo n'ivyo by'ubuzima bw'abantu. Abantu batacubahana nakajyo kiza kugira ngo uyu munsi umwe wese yishimye imbere ya Yesu. Aho hantu Yesu arahakara kagira ati ntutumwanya kuko byo nibitumwanya, kuko arazi ingene aho hantu usanga abantu twarahakomeretse turekeranye dusanga twafashwe. Niko mbere turabona Yesu ari umuntu afitiye ikibabagwe cyinshi abantu mbere usanga barataye umwidegemvyo wabo kuri urwo ruhande. Abantu bose ushobora gusanga ikibano ubuzima bwarameze ukuntu hafi yabo ku buryo bisanga bari muri ibyo bintu batazi atari ibyo bashaka. Murabona ingene Yesu yamafitiye imbabazi n'icyo baguhanuwe nabo, ariko ibyo bintu akabikara kuko azi yuko bishobora kunigira umuntu imbere bikamutwara umwidegemvyo we wose. Yesu akabitomora neza kuko tutemeye gusubira mbere. Yesu iyo wamuzaniye ibibazo bikomeye rwose bijanye n'ivyo byose by'ubuzima mpuzabitsina, akerekana yuko abantu kugira ngo batore inyishu neza z'ibibazo bene ibyo wamusanga umenga birakaze bitsibanganyemo ibintu byinshi. Bose agira ati mu ntango vyari bimeze gute. Buri bukabamuzaniye ca kibazo by'ukuri umugabo ngo yokwirukana ubwo cyari ikibazo kigoye muri ico gihe cyabura inyishu.
reka kurondeza inyishu gusa mu bintu by'ukungene bimeze uyu munsi, kuko umuntu natanguye uyu munsi yatanguye ahantu kure azana mu Mana. Mu ntango Imana iremye ibintu byose byameze gute, ukabona uyu munsi ingene hari abantu mbere bagomba kubisigura mu buhinga bwinshi, yuko umugabo ashobora kurongorana n'umugabo, umugore agashobora kujana n'umugore, kandi na ekleziya niyemere bahezagire, ahandi ho nituzo y'imperezwa nzo y'amafaranga yagumye. Mugabo ijambo riracari ijambo, ijambo riracari ijambo, ntigigera ritakara. Yesu John yaratubwiye ati ngo bitararanguka ngo nta kadome kazova ku kandi. Ndashobora gutahura umuntu yisanzaguye mu magarama k'inkayo, mugabo ko noca ndavyemeza undi ati ni ivyo bihezagire birengane bize birabaho nk'uko umenga ibisanzwe. Oya, si bisanzwe. Nibaru wakuje kwa utanga mariaton kugira uti ndakunda inyigisho za pati ama nkacisha nibuga shavu urashaka kuyigumye, kuko muntu bishingene yeza kara ahantu yeza arahakara kugira ngo akize umuntu naye ahandi ho tugere Kristo. Ivyo bintu tukaguma tubirekerana, azogera igihe umuntu ajane n'imbwa, ajane n'igikoko, kandi byaratanguye nuko bitarashika iwacu. Ko dusanga abantu bajanye n'ibikoko baje bafise amafaranga menshi, twebwe tubuze ibitabo n'amadolari byo batugiramo. Yesu akabwira ati kanguka subira mugaruka ukungena Imana yabashatse, ingene Imana yabaremye. Uyu munsi ukabona cyo muri sinzi abantu bigeze guharura ama divorce asigaye aba ukabona yuko azanana muri uko kuntu kw'imico myiza, imico yose si myiza, imico myiza igenda iratakara, abantu ntibumve yuko hari ibintu bimwe ari igiti kiturirwa Imana yashizemo ingingo yayo idasanzwe mu kungene yiyumviriye umuntu. Ahantu agomba kumbura umuntu atomore neza aka kajambo, wese yirukana umugore wiwe kiretse niyaba yakoze ibiterasoni. Aha sinzi ingene bahinduye, bisanzwe suko yakoze ibiterasoni, abiga barakora ibiterasoni bo ni benshi. Aho kuvuga abantu Yesu avuze yuko bashobora kuvana saba bakoze ibiterasoni n'abantu baba babanye bimenyene byo gukwegera ko batabanye mu kuri imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Bari dans une relation illégitime, itari mu mategeko imbere y'Imana no mu buzima bw'abantu. Abantu bose ahura no ikibazo cy'ubuzima bwa benshi n'imiryango yanyu ikibazo cy'Imana n'Imana, kuko nibafise ku ijambo rya mbere kiretse y'abantu bagira bati jewe Imana ntumbwire, urumva uyibonye nta rundi rufatiro ruhari, none rero dusaba umukama kugira ngo mu kugerageza n'ubundi kuza turarondeza umuco n'ibidufasha mu bigenderanire bene iyo imisi yose, tumenye kwitwararika kumviriza uwaturemye icyo abitubwirako, ntitumukumire ngo tumushire inyuma uzi turazana gusa turaba bijya biguma bizunguruka abantu bahanahana ku marezo kubiki. Garuka ubaza umukama uti mbe mukama by'ukuri ko tubona umenga twacanganyikiwe muri ibi bintu by'ukuri umuntu wamushatse gute nguko. Kandi iyo umuntu ashoboye kubibamo gutya bimuha amahoro menshi n'umwidegemvyo mwinshi, ariko birashobora gusanga iri jambo rikagusanga kumbure hari ahantu bikigoranye. Yesu namwe ndabivuga yamanira ikibabagwe umuntu wese ashobora kwisanga ari muri ibyo bintu, umugabo akagomba kuvayo. Uzorondera kuvayo kumbure bikubere intambara ikomeye cyane, ariko uhozeko kuko Yesu akumvamo umutima wo gushaka gusubira mu mwidegemvyo wawe, bitebe bitebuke azokwitaba kandi azogutabara. Ntiwigere ucika intege, kuko birashika vy'ukuri ugasanga hari ikintu cabaye ukisanga warinjiye aho hantu
kandi ukumva ko ushaka gukunda umukama, ushaka gukorera umukama, mugabo ukumva ko ikintu nk'icyo hari ahantu cyagutwaye inguvu. Kuko abantu bakubwira ati jewe mpuye na naka sinzi umenga yampaye akaroge, yampaye gati, amafire yose arancikana, sinye byagenze. Umenga ni imodoka amafire acikaniye ngaho kuri Ngozi ntishobora guhagarara. Mugabo nturambirwe, zuragerageza urondeze inzira zose zo guhunga ikibi nk'icyo, umukama azoteba kugarukira. Ni benshi tuzi yagiye aragarukira, uhereye mbere kuri umwe nyine tubona mu nkuru nziza, Mariya Magdalena ngo yari yamukijije amashetani arenga 7. Imwe yonyine iratubiza icuye, camwibaza amashetani 7 n'ayandi arenga. Tuone dusaba umukama na cyane adukingire tugire Kristo. Cyane gusaba umukama akadukingira uko kwirekura, ugasanga turiko turarekerana dufyinata ahafyikiye ahantu hagoye. Atangura kuzurakira ibintu by'umuntu utumva neza umutima ubiguhaye tugire Kristo. Araguhaye na telefone keza, araguhaye ishenete, arakuguriye jinsi, arakuguriye ihereni, nawe ukajana nago urazi kinaguhaye, kijya kinaguhaye akiguhanya umutima wiwe, kandi ibyo uri uzobyishura. Nutumva neza ko ari ibintu aguhaye kubwawe no kugucubahiro gusa, afite Imana ashaka kubiguha umutima mwiza. Mugabo yabiguha afise mwako kantu azogakurikirana kandi uzogaruka moya, naho kubura utazomwemerera bizogucokesha bikuruhishe. Kuko abantu bagira bati nzobirya ndabisimbane, mugabo nihagera aho hantu nzomunanira. Ntuzomunanira, kuko hagiye umaze kuvuga ikintu karya umutima wo, haya nibaza ngo ni ikintu ubutwaye gutyo, mugabo n'umutima wo kwinjiyemo utangura kugutesha inguvu, ugatangura gusenguka umumenga ibisabisho n'ibiduga, ugatangura kumva umenga uraheranye. Kandi yakongera ukumva uti none mugabo kandi nacyo ndabikeneye sindabiheba. Mugabo kuzurarya niko urarya ikintu kiguma kigutwara ingufu. Umaze kumva yuko ikintu cyose ubundi agusangije kinuka uwo mutima mubi w'ikintu ashaka gushikira nk'icyo, kamubwira uti twarutamena Imana iguhezagire, Imana iguhezagire, jewe nzorya bike njyame kare. Umukama abandanya adufasha na cyane adufashe muri uko kuntu iyo shetani yaje yinyegeje ahantu hagoye, ikaza tukagendana nayo, ikibera mu telefone yacu, turararana turagendana, yibereye ngaho. Mugabo zuba kuri telefone yanyu yuzuye amashetani, urashobora kubihamagara nkuko ushobora gusanga undi yabirungitse. Umukama yamaduye ingufu z'uko muri nazi imbere y'ibyo bintu, kabibwira uti toka koma zike shetani hapa misi noko boratakure, reka kubanza kunegosya kuri guharira nabyo, ukwaya nabyo byo n'ubirusha ingufu biratera bikagutwara. Umukama dukomeze aduhize ingufu twumvise tubwiye zo kurwanya iyo shetani, kugira ngo twamane umwidegemvyo, twamane umutima ucyoroye wabashobora kubona Imana. Amen.